Kuri uyu wa kane genekezo rya 28 Myandagaro uno mwaka Gitega Umugambwe CNDD FDD watanguje inama yo guhanahana ivyumviro kurimbura imyaka 200 wo mugambwe maze utwara igihugu. Muri iyo nama hakaba hari hitavye indongozi nka zose zigize igihugu c'u Burundi harimo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, hakaba narongoye inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD FDD. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yagarutse ahanini ivyatumye baja Kurugamba kuko umugambwe CNDD FDD watoranye igihugu cari caraputanye. Uravye rero Burundi iyo buva ahantu kure, mbere iyo Burundi bwari buri niho hatumye CNDD FDD ivuka, niho hatumye tuja ku rugamba. Mushaka kumenya ingene Burundi bumeze, ni murabe rujya ruririmbo ruhayagiza umugambwe CNDD FDD, nibwo bururimwo imigabo n'imigambi ya CNDD FDD, nibwo rurimwo ivyo CNDD FDD yagwanya. Yari kurigwanya bitahari. CNDD FDD iharanira ni inama y'abanyagihugu iharanira demokrasi mu gihugu kigengwa n'amategeko. Yari bimeze gute none? Murumva ko demokrasi yari yagiye, Etat de droit ntayari ihari, nta gihugu cyagengwa n'amategeko. Ndibuka murazi ko jewe natwaye ibisata bitari bike mu muhari CNDD FDD turi ku rugamba, natwaye n'igisata ca politiki, narabaye commissaire politique auprès des forces combattantes. Ndibuka turiko turigisha akarangamutima kugira ngo twumve igituma tugwana, igituma twemera gupfa kubera iki. Ndiko ndavyigisha nahereye kuri Déclaration universelle des droits de l'homme, ahari handitse ngo muri préambule ngo considéra qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas révolté, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nous voulons yuko iyo ta état de droit iri mu gihugu, l'homme est contraint kugwanya agakinyizo n'agahotoro, la tyrannie et l'oppression. Nico numero 1 catumye tuja ku rugamba. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba narongoye inama nkuru y'inararibonye umugambwe CNDD FDD yagarutse ku kuntu byari byifashe mu mwaka wa 2005 umugambwe CNDD FDD utararongora igihugu. Uburundi cyari igihugu kitagira umwizero, nico gituma tanumwe yakora igikorwa na kimwe. Mu Burundi wavuga ntibuca sinzi ko ejo nzoba nkiriho, ntibashobora gukora igikorwa, nta mwizero w'ejo wari uhari. Mu Burundi hari ubwicanyi budasanzwe, hari agakinyizo kadasanzwe. Biranatangaje ko ibyo byose byakorwa mu gacerere ntangere, wamenga nta n'umwe nabibona. None rero duhimbawe ko ubu dushyitsaho abarundi twibona nk'abarundi, tutibona mu bwoko, kuko twarabonye ko ubu dufise ubwoko bumwe bw'abarundi. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo warongoye inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD FDD ati nivyamye vyera ngo de kuko intambamyi sizike bagiye barahura nazo. Nimwibuke hangiye ko ndababwira ibyo CNDD FDD yahanganye navyo, kubera ako kagwi kari karigaruriye ubutegetsi bw'igihugu. Hariho abandi bace biyitirira ko baserukira bene gihugu ngo babavugira mugabo ataratoye, ngo société civile. Muravyibuka yiyita quatrième pouvoir, ama media société civile biyita ngo quatrième pouvoir. Iyo pouvoir je narondeye mwibwirizwa shingiro ahantu yanditse mu mabwirizwa shingiro y'isi yose tereze trois pouvoir. Muri état de droit hari trois pouvoir: pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Mugatwebwe hari habari barigize quatrième pouvoir ngo société civile n'abamedia, kugira nabo baronke aho buririra mu kuja kurya ivy'abene gihugu biyitirira ko ari abavugizi babo. Kandi yariko ndabivuga ngo bacabona ko nabagunduye. Nico gituma hajya muzobona muri société civile abantu benshi bagenzwa n'inzigo gusa, bararinjanye reka vume nko minduru.
ndabaza none burya tugiye muri yo igihugu kirafungwa Uburundi bawuterura bakabujana muri prison. Igikuru no kugira ubutegetsi bw'abene gihugu butarenganya urazobateza no uvuze wewe wase gukora gushaka uzorya iby'abene gihugu uzosonza upfe kandi nta uzokurira kwishinga uvuga ngo uriko vuga abene gihugu wicaye ubarasona ngo ngiye kurondera ifashanyo ngo ndiko vugira abene gihugu nayo n'amahero uja kurya no kurya rero iby'abana ni bibi. Rero haraje abo bantu bita katurime pouvoir barahangana n'ubutegetsi bw'igihugu burongowe n'umugambwe CNDD FDD. Muravyibuka muribuka nk'amashengero amwe yabona ko CNDD FDD ije kubakura ku butegetsi bakanyinyana ayo mashirahamwe bakanyinyana ugasanga no kunyinyana ngo n'ubutegetsi bwa kane. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba narongoye inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD FDD ati ubutegetsi bwa CNDD FDD ntibuhangagwa nk'uko abandanya bisigura. Twarabishitse ko uno munsi ubutegetsi bw'igihugu buriho bushobora gukingira abene gihugu. Uno munsi abene gihugu bose bariyumva ko bari mu gihugu gikingi, barabona ko dufise ingabo zikwije byangombwa ata gihugu na kimwe cyo tuzivogera. Abene gihugu turahagaze. Muravyibuka muri iyo minsi heze mvuze ni ubu rero tumere magabo twese. Nawe muzi yuko aho inzigo iriho yingera tiko turatera imbere nuko amatumeze amagabo twese. Ubutegetsi bw'igihugu rero buriho kandi ntibuvogerwa. Abo hari ubutegetsi bushobora guhana inkozi y'ikibi ariyo yose. Ubu hariho ubutegetsi bushoboye gukurikirana ubuzima bw'abene gihugu tukamenya aho inzara yateye kubera izuba ryaratse tugaca tumenya ingene dufashanya. Aha bandanya sigura imigambi nyamukuru umugambwe CNDD FDD ugiye gushimikira ko kugira ngo igihugu kizoshike ko mbona kazoza cihaye. Ico gituma rero muri chanje badomantari uteza kumva yuko icambere ugukora niko gukiza igihugu. Namande babwira ntushobora kuvuga ngo zokora amasaha 8 ku munsi igihugu kitagitera imbere. Kora amasaha 8 kurujya ukorera ucugenda ukora amasaha 8 iwawe hari mutu ryama 8. Namande ko dacigisha kora amasaha 8 ku kazi hariya ucuja gukora igikorwa cyawe amasaha 8 hari mutu ryama amasaha 8 uzura ko igihugu kidatera imbere. Mwomenya ko iyo nama yo guhanahana ivyumviro mu kurimbura imyaka 200 umugambwe CNDD FDD umaze urongoye igihugu izomara iminsi 2 ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ikazosozerwa ku munsi wa gatandatu mu birori byo guhimbaza isabukuru imyaka 200 heze umugambwe CNDD FDD urongoye igihugu cy'u Burundi n'umunsi mukuru wahariwe urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD witiriwe Imbonerakure Day.